nashimwe kandi ura abane namwe ura abamugisha murakoze cyane. Numva yuko hari umunezero udasanzwe. Tumaze iminsi mu migisha y'Imana kuri uno musozi guhera ku munsi wa mbere. Turi mu ndwi y'umunezero udasanzwe. Twabonye abakozi b'Imana baza gufatikanya natwe uwo munezero. Turamaranye iminsi abashitsi, none uno munsi ho Imana iradutwengeje. Birabereye cyane kuko twaronse abashitsi benshi. None rero tugomba duhane kaze mu ngoro y'Imana kugira ngo turabe yuko abo twari twiteze bose bamaze gushika. Duhere iyo ubutumwa bwiza bwahereye ishengero ryo mu Kayogoro, bovyaguruka tukaraba yuko bamaze gushika. Murakoze cyane, turababona bamaze gushika. None tubaye kaze mu izina ryande Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze musangire natwe umugisha w'Imana. Turabe ishengero ry'Ikiremba ko nabone bo bamaze gushika, bo vyaguruka kugira ngo tubahe kaze. Ego turababona. None tubahe kaze mu izina ryande Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose bakozi b'Imana, mwumve umugisha w'Imana. Ishengero ry'Igishiha muvyaguruke kugira namwebwe tubakire. Ntibibatangaze kuko abo mutabona hariho abakiri mu bikorwa vyo gushika. Murabona ingendo ntizingana, zimwe ni ndende, hariho abatarashika, ariko tuzoshishikara guhana kaze. Gishiha naba Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose mwumve umugisha w'Imana. Mugara, ishengero rya Pentekote ryo ku Mugara, ngo vyaguruka nabone kugira ngo tubakire. Hari abo tubona bakiri hanze bariko baraza, ariko turashishikara n'ishengero ry'Inyanzarake. Nyanzarake hamwe baba barimo nabone bo vyaguruka. Turabona Mwami Yesu Kristo abakorera iki? Bavuga ngo nta mucumbi yabwiyimye ishengero ry'Ubujumbura. Namwebwe muraronka kaze. Ababi Bujumbura tubaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Ishengero ryo mu Ruyigi muvyaguruke tubahe kaze. Ishengero ryo mu Ruyigi ngira ngo baracari mu myiteguro yo kuza. Ishengero ryo mu Kirundo muvyaguruke kugira ngo tubakire. Kirundo acibanezerwa kuko babonye muri benshi, kandi kugwira navyo n'umugisha biranezereye. None tubahe kaze mu izina ryande Mwami Yesu Kristo abakorera iki?
abadayimoni tubahe ikaze mu izina ryande. Yesu Kristo abakorera iki? Ati rwose Yesu abaha umugisha. Ishengero ry'Imaramvya Kayanza muvyaguruke namwebwe tubahe ikaze. N'aba bakozi b'Imana Umwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose Umwami Yesu Kristo abahezagire. Ishengero ryo mu Gashikanwa bavyaguruke hamwe baba bamaze gushika. Biraboneka ko bataraza. Ishengero rya Muyinga Mukoni Muyinga. N'aba bakozi b'Imana Umwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose numva umugisha w'Imana. Rusagara, ishengero ry'Irusagara muvyaguruke tubahe ikaze. Hariho abitangiye imbere ngira n'abandi bari inyuma baza. Aba bamaze gushika tubahe ikaze mu izina ryane. Umwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose Yesu abahezagirane natwe. Ishengero ry'Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Nabone ngira ngo bariko baraza turabiteze. Ishengero ry'Ikagari nabone ngira ngo baracari mu nzira, ingendo si zimwe. Hanyuma birashika hakaba hariho abandi bashitsi bovyaguruka nabone tukabakira, baje kudufasha kwakira aba batumire bacu. Nabone bovyaguruka kugira ngo tubahe ikaze. Hanyuma n'amakorali ntitwayibagiye. Amakorali namwebwe muvyaguruke tubahe ikaze. Korali nimuhaguruka nuko muri abasanga. Ni korali Centrale na korali y'abakenyezi bahagurutse. Korali Fanfare namwebwe muvyaguruke kugira tubahe ikaze. Amakorali nayo tubahe ikaze mu izina ryande. Umwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze dusangire umugisha w'Imana. Baratubwiye yuko ishengero ryo ku Mugara bamaze gushika, none hamwe bashitse nabone bovyaguruka kugira ngo tubiyegereze. N'aba bakozi b'Imana tubahe ikaze mu izina ryane. Umwami Yesu Kristo abakorera iki? Kaze rwose numva umugisha w'Imana. Twavuze ko mubari abandi bashitsi. Tumaranye iminsi abakozi b'Imana baje bava mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe baba bahari bovyaguruka, hari na waja aserukira bo muri Canada nawe yovyaguruka. Hariho n'abavuye muri Afrika y'Epfo twarababonye hamwe baba hano bovyaguruka. Abo bashitsi bose bavyagurukira rimwe n'abavuye muri Zambia. Hamwe baba bari ngaha hagati yacu bahaguruka. Kwari umunsi w'intangamarara, barashobora kuba batari hano mugabo uko iminsi izogenda ikurikirana muzobabona. Hari abashitsi benshi ngaha. Turi hano, hari abandi bari mu bindi bikorwa. Harimo n'ababa missionnaire bavuye mu gihugu ca Suède catuzaniye ubutumwa. Hari ibikorwa barimwo mugabo igihe cashinzwe kigeze muzobabona. None aba bakozi b'Imana bamaze gushika tubahe ikaze mu izina ryane. Umwami Yesu Kristo abakorera iki?
Imana ni nziza. Imana niyo yahezagiye ingendo abakozi b'Imana bagize, niyo yabarinze amasanganya mu mayira, niyo yabashikanye amahoro, niyo itumye dukoranira ngaha. Iyo Mana ni data wa twese, ni umukama w'amahoro, ni Imana idukunda. Iyo niyo tugomba dushimire kuri ino saha nziza, tubanje kuririmba akaririmbo gatoya. Ishengero tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.